Uwitwa Kabeyiremu niwe muntu winjije amafaranga menshi ku rubuga rwa TikTok mu mwaka washize wa 2024, aho yinjije arenga miliyoni 20 z'amadolari. Aya ngayo yavunjishije mu mafaranga y'u Rwanda basanga yarinjije asaga miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Kabeyiremu akaba ari nawe muntu wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi ku rukuta rwa TikTok, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 162 n'ibihumbi 400. Akaba amaze kugira like miliyari 2 na miliyoni 500. Akaba ari umuhungu wo muri Senegal wavutse mu mwaka wa 2000. Akaba afite imyaka 24, ariko ubu ngubu akaba yibera mu Butaliyani. Yaje no gufungura umuyoboro wa YouTube. Yawufunguye mu mwaka wa 2022, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 12 n'ibihumbi 300. Akaba afiteho views biliyoni 4 na miliyoni 300. Ikindi wamenya nuko mu mwaka wa 2022 iyi TikTok yamwinjirije asaga miliyoni 10 z'amadolari. Uyu Kabeyiremu akaba ari we munyafurika ufite urubuga yihariye mu gukurikirwa n'abantu benshi, dore ko ayoboye n'urubuga rukunzwe cyane ruri gukurikirwa n'abantu benshi ariko TikTok. Uze gukanda subscribe kandi like ujye ubona ibyegeranyo nk'ibi.